urumva ngo turafise imiti ngigabanya inda ukabona nawe itayiwe ni kibazo urakoze none kubera iki bo watahereye kuri we basi ndabire kuri we yabigerageza nakabikora ugasanga naho vyakunze nabi none je naje kubigira n'ibyokunda nzokwerekana ivy'ubuhire nimba nzovyibuha umutwe wawe nyene nzore kugende wonyene nizina nakina kimwe nzokora abega nitwanganye kuri urwo rugero urumva Abeli jewe nkuko mwari mubibona twarakorana kujya nyene hanyuma nza gushaka gukora save the dates nyama none mwanya wanje uronka gute ko nyama twako kutkorana ivyi wanje bivuze habo nyama no yandongeye mwanya kandi ko kuyemera kari kamfasha ya Jeanette niyo wambaye nyene Mwe yavuga y'imiliyoni zingahe wazanye mu kiganiro Nsiniganda yambura Nego Ugafuta imiliyoni zingahe ngo yogurishe ne Wazigabanije Oh yeah Come on Ego Akantu ko kwiyemera kaba kamfashe Mugabo ndi mukuri Ariko zirarenga izo nari imvuze Izina ry'Imana Uwera yabambwe ku musaraba aca mitano ko nisiguye birapo Nituriko turayibona neza urayikurayo tuyibone cha kubera iki haribona je kwemeza Nanumwe naje kwemeza Izo Christine ne ivyiwe ni mubizi yarabonye ifoto yanje na Mr Kanye acha banguma nguma mindura abasheri je nta kintu na kimwe nzopfa mbonye gisumba urukondo na kimwe umukobwa wese arakunda hano yitaweho kandi umukobwa arakunda umugabo amufate neza nagukunze wankunze yego nacobuze ni mburu mu ex wanje urafise ikintu wamoye urafise ikintu catumye ugenda uragarutse ico kintu ni cahavuye cyacahari canke n'ubundi mwanya usanga kiyasubiri ugarukanywe niki yo birancana Hayo ibintu by'urukundo birashisha wanje. My God. Nukuri biragamye birabisha. Umve. Ndanavyibuke n'umunsi vyanambabaje kambabaza ngo mba ndi mukuzimu. Ko dashaka kubifatanya. Abagabo usanga gusa basangiye agakosa kamwe bose. Kuvangana. Muragasangiye pe. Mumbabarire ni munuke. Mumbabarire muragasangi. Wapi naho yo bihari ari nyinshi. Arakumbura igereranye. Akaje kurondera nigereranye. Oya. Umve. Nizina je sinzi ko ari bose ariko. Ese kubivuga nkabona mugenzi. Benshi. Kubivuga nkabona mugenzi wawe agira umutwe tego. Nawe ico gise yarakiraye. Umugore yagukunze aba yagukunze araramvya ukamenga nyene byose yararonse. None ko nababaje kenshi. Nzikuna mu vyanga rero abagabo mama nico kino abagabo banga kandi nko mukunda muje kubavanga mukanga ko babavanga umugore no mukonya amaze gutangwa kuja hanze ese aciye abona ibintu ataribwa kuboneko ashaka kubitangaza jewe ndi mu rukundo ndigaragaza n'amaso arabivuga n'amano akabihemera iki kuriko cyose ni zina ry'Imana namamve kuminyegeza kwera abantu mva ndyohewe abantu ndi musi yandi ariko jewe sinigeze mba mu rukundo cane hageze aho nangura kuja mu rukundo canja kubaka maramo igihe yego kandi sinarubonye urwo rukundo ndarufise cyangwa ukavuga ifise amareze ariko utadiko jewe ndi mu rukundo ndafata riske yariyo yose naco tumbwira aya riske yariyo yose bisigura yuko n'umuntu yagukunze ntaco yo kuburana no gufise n'agaparisera ukamwandika ukamwandika ndaruguhata aya aiwe mahapa ni wowe umve Imana gusa Imana ni nziza je ngene byose ndabishima inyatse n'umuntu Imana n'umuntu ndabishima niyo nanje natsi ni muntu ndamwiyatse ngambasi navuze ati ndahe baramukira niko nanje nabuze no bana babaje bivuze umuntu numvise ko hari hageze ko bamuzi mabwanje ndamurekura ndazi kurekura pe kandi kwiyakira nzi no kwivura aiwe no kwivura urivura ukanivuza ndivura Dico Entertainment. Yeah man, ladies and gentlemen, hope you're doing well guys wherever you are. Twe turashima ni nako biba bimeze, dushima ryazina ryuharaho ridushoboza tukabikora umunsi ku munsi, day by day twenyegeza for sure, ukamenya ngo uburi kumwe n'umuhungu wanyu ndi kuri yo Leonce the son of God, Dr. Vlog aka Dico aka the ambassador. It's another day to another reaction, one opportunity to the more possibilities, you know, ni Dico Entertainment. Tuona kiriye yitwa Ornella Mutoni bakana kubwira ngo niba kubwira abantu babegwa muri no cinema y'u Burundi wumve uno murundi kazi twakiriye muri top 10 duherutse gukora abagize gutya yikorera ikibanza ca mbere Thank you ndakwakiriye
merci beaucoup. nariko ndibaza nkikubona ati nk'umuntu yahaririye ngo ntabwo wari umerita kiya kibanza we nawe ubwawe biravye ubona wo mubwira iki Urumva burya ibintu biratandukanye bivanye n'ukuntu tubibona. Hajya umuntu akunda style y'umuntu bivanye nawe style akunda canke iyo yambara. yego Hari umuntu usanga ari umuntu akunda ibintu by'ibikwembe. Ateza kubona umuntu yambara amamodeli y'ibikwembe menshi ko ari wo umuntu arenze. Ari umuntu akunda kwambara amakanzu abona wandi amakanzu. Ari umuntu akunda kwambara ibintu by'ikiniga abona wawe biravana rero n'ivyo umuntu abakunda. ako kantu uvuze niko mugabo we kubera ko wamfitira top 10 j'uburyo nayikoze ntabwo ari je nabihisemo je naranditse mbaza abantu benshi ngenda negeranya amajwi batanze wewe bavuga bati bavuga ati wewe akabijya ufise no kubera ko muri ca gitenge uza gusanga ari all top wakubitamwe ya nyambaro y'ikiniga ugasanga byaguyemo washira mu ikanzu ijipo nizo menga ntarakubona nurambara ijipo Ndazambara zirezire zigufi nagire no muri zambara ijipo bari ngufi byose bagasanga kabisa byagufite nzene bakavuga ati uno ni Ornella Mutoni umwana w'umunyamuji wabyakiriye gute kubona abantu baguhuriza ko kugeza igihe wikoreye ikibanza kuko ababegwa ni benshi for sure ariko ukaza uyoboye top 10 navyakiriye neza kubera hari ukuntu umuntu aba yambara atitayeho ko abantu baraza kumbona gusa ukawumva wowe nyine wewe uri yitayeho nushaka agasorobo rero biciye bishukaza ubona hari abantu babibona bicaye biryoha usanga ahubwo umuntu bicaye muha n'izindi ngo ababihariye nabo ntibanciye intege Ubyo ducuma ngo haba n'ubuye yani byigeze binci ne. Mbona Babylon ngurumva hari gihe umugano waba yikundira uriya wundi yambara kuri yakundi ko naho bati je Ornella se umuntu wanje nubwo yambara neza ko nyene birashika. Kubera ko bira bintu je nabonye birazamo na fanatism. Hari ukuntu amaranga mutima ashaka gukoresha n'umuntu umuntu akavuga ati naka kubera ndamukunda cyane yahani warenze ni nkuko naje usanga rujya rutonde rumaye ugasanga ndarutondetse nkuko ndi kuntu wowe utarutondetse bivanye n'ukuntu ibintu ndabibona nyene rero mwarakoze birakobe bimeze ni no muri yo ntumbero kabisa numva ntobandanya nduga ntaravuga ngo urabere umuntu yambaye neza ndabimubwira kubera ko dutegeza kubankuraje surtout abasare bacu birazwi yuko kwambara neza birafise ikindi kintu vyongera urabona ubusitari bwaje tutihagaze ko ngo dufaking go faking tutihagaze ko ngo dufaking na amafaranga menshi butwinjiza ubusitari bivuze rero ngo dukwiye kugaragara tugere n'amaguru cyangwa nganambare nabi ni izina ry'Imana dupfa mbona basingiye gutega bajaji canke taxi ariko uvuga ati yagagije yambaye ikirato yambaye agapantaro yambaye agakanzu basi nivyo nabigerageje kuko hari ivyo narashikiye nera ariko amafaranga uramaze guharonka wa mukobwa je amakuru ndayavize ngo urumva nera ngo nibone inyegeza ngo afise amashop ngo hena yereganira amakuru turayaronka barambeshera ngo afise amashop nimba ari n'amafarumasi ni sinzi utuntu nibuko utuntu nk'utu uragenda ukikorera utugambi mwibanga amashuri yanje nanyemerera kugurura farumasi barambeshera pema mugabo ndavyakiri ivyo ni bonda vyakiri mugabo udushopo twotwo ni mujisho je ukuboko kwanje ngira kuri muri filme kwanguma momba ugumuhomba birahomba kwezi nobesha pore sana ariko ni kwa kundi bimwe birahomba ibindi bikagira je n'ukuri ndashima Imana nukuri kw'Imana guhera kwa mbere gushaka kundi wa mbere jewe ndashima Imana wow mise nawe uri impamvu nta kuntu nakuma kwambara nabi kubera ko urumva uragira gutyo ugakubitira ukava ati tino pantaro kabisa iyi ni gwanje yo mfiti canke widandariza z'abagabo oya je na mutu ndandaza oya ivyo nakoze cyo kudandaza nadandaje imvutano binigeze gukora navyo nayo ko arazi igihe nadandaje ibirato ni ibintu nk'ivyo navyo impunzu ndandaza ariko ndazidandaje vraiment sinobura mwiza abagabo oya abakiriya bo abagabo baragura bo bari benshi kubera ko batereza gushira mwiza abagabo zabaga gitona tuteze kuzishiramwo nuko nyene abantu bashaka kuzishiramo nyene haje kudandaza uramanza ukaraba iki kintu ngiye kudandaza yego ndagifisemo ingufu zo kumva ko basi ndakiryoherewe nzomenya kugipromoting yego nzomenya kukarabisha umukiriya bivanye n'ikintu ngiye gukora nk'ubu jewe umbwiye ati genda udandaze amavuta ngo imiti y'abagabo ngo ibyo bintu bavuga bino binoshobora ngo imiti ngo yongera ibi kuno
nukuri bijya navyo Bijya bintu ndashobora bamubibona ngo urumva ngo ukeneye ngo kongereza intuze bijya ngo sinobishobora abagore ngo batagiri ko bijya bintu rujya rudandaza none bijya bintu birakora nyene vyanyavye sinzi ko bikora mugabo je navyo ndashobora kudandaza vraiment kubera bisaba ko uba ufise confidence kwanza iki ugiye gukora je bijya bintu wapi ariko wambwiye ati kudandaza impuzu ni bon nikirato ko narabidandaje ivyo ni bon Juraza umuntu nemera kuri ivyo wamuraba sati za kanyana avuga ngo ya mavuta yaje yazana ibisusa je akantu rero gakunda kuntangaza nakuzi ni ugusanga umuntu ariko aradandaza ngo amavuta atera ibisusa ugasanga we nta bihari hanyana aragifise nyene simfatiye kuri kanyana gusa navyo nzi ariko ntibirashika ukabona nk'umuntu avuga ngo urumva ngo turadandaza avenda nubwo bitujyoba n'ibindi bintu ugasanga ariko ico kintu caramunaniwe nta byabashaka ngo urumva ngo turafise imiti igabanya inda ukabona nawe itayiwe ni kibazo urakoze none kubera iki wowe watahereye kuri we basindabire kuri we yabigerageza naho akabikora ugasanga naho byakunze nabi none je naje kubigira n'ibyokunda ako kantu uvuze niko bateza kubidandaza baduha akarorero kugira tubyizere neza mugabo harundi yese ambwira ngo hacaza kakantu bavuga ngo muganga hajigangi ngo rumenye ntiyimenyera ngo yarashobora kubigwa wowe iwawe bigakora ariko iwiwe bitanakoze ivyo babivuga menga mu bantu bikirubege bibakora ibintu by'ikirundi nyene n'akantu bahuje nyene bashaka kuvuga ati jewe ndashobora kukwereka ubuginda wo ikura ariko je yarananiye gukura kandi ubikoze bigakunda ariko iwanje ihari ndavyizeye nukuri nzokwerekana ivy'ubuhire nimba nzovyibuha umutwe wonyene nzore kugende wonyene nizina nakina kimwe nzokora cyamba mbona warakundiwe hose sinzi ko baba babibona kabisa je ndashima n'Imana tu kabisa ubu niwe Nera Mutoni twakiriye umwe mu bantu ndakunda kuyaga n'abakinyi ba filime bakavuga ati kiriya cana nta shitani kigira ujya Nera ngo ugira umutima mwiza hafi yuko wonatiza urugi impyisi zateye niko bimeze ariko sinzi ko ndiyemera ariko kandi sinokwivuga nabi kandi umuntu aba yiyizi harya umuntu aba yime harya umuntu avuga ngo buyango byaba bivuga nibo babizi no kwigirisha tu nawe urabizi burya we ngo nta tubifu ngo nabanaka ngurume ebana nugerageze kujana bifu nguca wirukira ukahava jewe ndatsinya intambara ko mfise umutwe muto urumve kubera dushwanye n'umuntu mbabara gusumbawe ego kweli kandi sinkunda ngo nakaze umuntu yari yaje mu buzima bwanje rero iyo mpamvu ngerageza kurwanya bifu nimba ari ahantu bishobora gushika nkababara mbabara ariko bikunde wewe dushoboye kumvikana igihe mbonye vyanse gose ndakureka wowe ukigira nawe akigira mu gukamurekera mu ariko sindakubanire nabi mu mutima numve ko ari amene nakubaniye neza ariko utabishatse ndakureka kumbe coba arico catumye usubirana n'Abeli Nduwayo mu gihe bavuga bati Runera n'Abeli no kuramukanya ntibakiramukanya Abeli nitwanganye kuri urwo rugero ariko haraciye igihe mutavugana oya twaravugana ntabwo tudakorana urumva Abeli jewe nkuko mwari mubibona twarakorana kujya nyene hanyuma nza gushaka gukora save the dates natanga kuyikora atana abantu babizi biza abantu ko turakinana gusa hanyuma rero Abeli nawe yakomba gukora filme ukuri nuko voilà hama arambwira dukore amasezerano hama ibintu byari muri contrat numva nitubihurije ndambwira nibikunda cenja guhugira muri filme yanje naca kugira mukuri nukuhe iyo niyo filme nashoboye kubonekamo yonye nyuma yaho twagumye tuvugana ibindi mgateye vy'akazi twaganira tabirenze ariko turabiraba yaba we na shetani yamubayemo yaba jewe numva na shetani aganje turavuga ati reka tureke amahoro aganje cha turumvikana ibiri muri contrat turakorera ku byo twumvikanye cyama turabandanya gukora kusenga nagwa ngwahabaye bikorwa mutari ko murakorana muga kurundi ruhande vyarisa yego izindi nkuru zavanga urumva ngo yarashavuye ngo wamwinye umwanya w'ibikorwa ngo umwana muto yitwa Nyama n'ivyo vyose umusaza ngo akibaza ati je mbura umwanya gute kwa Mutoni ariko Nyama akawuronka kweli Nyama none mwanya wanje awuronka gute ko Nyama twako kudukorana ivyi wanje bivuze habo Nyama no yandongeye umwanya
nyama yakuronke umwanya none wumva nyama jewe namuronkeye umwanya gute niwe yawundonke oya yarakuronkeye nawe uramuronkera ariko mu nyungu zanje mu nyungu ziwa mu kazi kiwanje urumva nako umuntu wese agwana inyungu ziwe vraiment akagwana uruhande rwiza yego niko bimeze urabizi ni hatashi irifo ko tugwanira n'inyungu zaje oya niko bimeze urazi ikintu kibi gushiramwe ubujyaje ari umuntu agwanira inyungu agashiramwe ubujyaje cyangwa ugasanga mugenzi wawe uri kuramukama sinzi kurabana nk'umuntu mugakwana nka business wari gutwara 50 nawe agatwara 50 wowe ugacutwara 80 nawe atwaye 20 zonyene nyene aho ni handi ubukura ginguvu umuntu ni ubukura rondera gwagwa ngo umuntu amaze kuvumbura murangana burundu yego ako nyamaguwe neza ngo ahembwa neza iwawe nyama duha akazi natwe wawe ni nyama yavyivugiye cyane cyangwa niba abandi bapembeni nyama sa n'ubivuga kubera ko abantu bakunda no kwibaza ati nyama aravuga abandi bantu bose akavuga kutabegwa kwabo akavuga ngo iki nige tari kageze kwa Mutoni atwereka amashanete y'imiliyoni 4 wambaye urazigabana amasaha zimbye nta yindi kota twereka kandi ko kuyemera kari kamfasha kandi ya shanete niyo wambaye nyene imwe yavuga y'imiliyoni zinga niyo wazanye mu kiganiro nsiniganda yambura wow ni gift oya ntabwo ari gift niyo wiguriye niyo niguriye pe nego ugafuta imiliyoni zingahe ngo yogurishe nete wazigabanije oya come on yego akantu ko kuyemera kaba kamfashe mugabo ndi mukuri umbabarire cyane kuba nkwiye ko miliyoni zinga nakuye ko zibiri ariko zirarenga izo nari imvuze izina ry'Imana uwera yabambwe ku musaraba aca mitana ko nisiguye birapfuye ni turiko turayibona neza urayikurayo tuyibone cyane kubera iki hariho naje kwemeza nta numwe naje kwemeza nuko yiyusije gusa iguyemwo ni arija OG no apana arija ko mengira zimbutse ni oro mukobwa warikoreye ko pe aya ariko niko vyame nukuri ko Imana je ndibuka ko kera ciga primaire muhira barigeze kunkubita nambaye Chanel yaje je namye nkunda kwera Chanel kuva kera barambaza wayikuye he wayikuye ativuga Sasa ndababwira nukuri ko Imana si wanje ni mwana twigana umaranye ndwi yose Chanel ndabivuze arambwagaza no umwanda muzana muyomba wanje nayo cehita mu kwindonderera nukuri kuva kera namye ngumva nambaye Chanel narja kuva kera nyine narabikunda nizo swingi zanje ku buryo na nubu hari umuntu yo kwibaza ati mugabo rero nubwo muri abastare gufata miliyoni 4 5 6 ngo guzishe net harimo akantu kitwa gusesagura oya umuntu wese niraha yiwe sha je na musi numwishe net yigeze imombera ati kweka itamombera kumva miliyoni zinga azi kituma itamombera natanguye kuyambara nambaye garama 4 no ico gihe nyuma ndayongereza nshira kwizindi garama chanda zambara izibiri mu nyuma ndarabaza n'izibiri ngenda ndashira hamwe nongera ko n'izindi garama zibiri hamada zambara bivuze ngo nigeze imombere nagiye nongera ko amafaranga kandi amahera natanga kuyigura ko ico gihe ni siyo igugubunye kandi ngiye kongereza ko garama bamarurira yayandi ageze ko no munsi bivuze ngo naho nje kuyigurira sinza guhomba kandi ndamaze gushira amahera arenga yonye mu bintu bikamombera no bitona ngomboro no musi ariko no musi nciye kuri yo kamera yawe ngayimena no kwigombora ne wumva ivya ari gusesagura gute umuntu wese yagirira hayi kumbe wambara ubegwa mu gunemvesisa no kuba ufise cyane kuvuga ngo ninaja ndaguhaye basa karorero ko ushatse kuvuga ko umuntu yaziganya shatse kukubwira ko naho atatakaye kuko se natwe mu kabare kandi ndanabere ayiwa Kira mu bikorwa ejo bundi witwara indwara n'ubundi kako turavuga official lunch ni abantu bashimiye cyane aravuga ati no mu Rwanda mugise ameze nk'umumarayika Imana yanzaniye amen eza niki yaba yarafise umutwaso na fu eriko gufurira kuko arabivuga agashiramo na bino bita ngo ni mikome amaranga mutima abarimo n'amaranga nanje rero mana nukuri ko Imana jewe mfise inyatsi nyinshi mugabo nizizonumbereze ku mugabo w'abandi nukuri ko Imana mana none wewe Imana yandemeye iki murabibona muri season ya mbere Save the Date nararize
uwo wari yanyambitse yarabuze muri season ya kabiri mwayibonye no munsi wanyambitse yanyitse none numva ko ndi mu marira ano mu buzima busanzwe yose usanga binkwirikirana ayiwe ntawamenya navyo nashoboka none muguma mumbwira ubunye se mumbwira aberi ubundi mwanya ngo naka izo Christine none ibitiwe ni mubizi oya bibiye nivyo muri film ivyo mu buzima busanzwe murabizi vraiment vya izo Christine nukuri ya zari numbero z'akazi mutubabarire zari mvo z'akazi kandi n'undi munsi uzosanga dusubiri turabagenzi isa nukuri turabagenzi hariho ifoto na postinze kuri page cyane uva umuntu agize commentaire ngo none wowe umuhindura bashire ku mwaka natwe ndaturika ndavuga ati karabaye harahi yarabonye ifoto yanje na Mr Kanye aca banguma mpindura abasheri natwe nzima kwa gupfa ndavuga ati ndago bazobamarurira benshi bitume no muzaba busanzwe bingora umva je nk'ivyo ndabitahura uri muri abantu bavuga ngo nkunda kurya gafi nirobe siko washaze kuvuga we naho kandi beranokarya navyo nubishire kure kandi beranokarya nakubwiye je ndabuze uko ndagufata oya reka ndaho nyene ndagufate uraza ahantu ndi umukobwa wese arakunda ahantu yitaweho kandi umukobwa arakunda umugabo amufate neza ariko navuze mu gihe bidahari nagukunze wankunze nacobuze nivyo navuze ariko nibivuze ngo ncasengera ngo urukundo ngo rutagira amafaranga ukavuze neza niko ndakubwire atugwa rukundo hano ruracabaho kweli rurahari bimwe by'amapowe muvuga ngo nuko atakintu wowe ufise ngwiki bimwe twasoma mu bitabo ngo umwana w'umurovyi ngo yakundanye ngo n'umukobwa wa ministre hari ibintu no munsi bakubwira ngo byari nk'ibicuba byo mu bitabo ugiye kuvyapirika mu buzima busanzwe no munsi ukabibura pe rurahari ngakunda rurahari kuko none abantu bose umwumva bari mu nkundo ego barababazwa barabiheba bakayivamo ko atabiheba burundu aguma basubirayo ahubwo nyene nanje kintu naba ndacibaza rurahari umva umuntu akubwira ngo narababaye ngo naratunene mugandibutse ico biva ko dico nimvira ubuhuye n'umuntu akubwira yuko agire akwibagize amarira waritse aguhoze biriya bikomera bivura bikande kandi bamura mu maso nyene ukavuga ati nukuri no ndabona menga ratandukanye n'abandi bose twahuye ahindutse rero ntumenye ko aje ahubwo ofetega umuntu ashaka gukunda kandi ivyo ibintu byose akora kwizeza akumva ko azobikora mugahagagera igihe ugasanga hari ikintu kimuhinduye kuramutwaye twebwe rero abana ntitubitahura tutanga kuvuga ngo yarambesha bwari ubescro kwari kuno yahindutse urukundo rurahera rero uhese rureke rugende urondera urundi paka uhuye n'ubwo wawe sasa ibintu uriko uravuga tubihuze na Save the Date film igeza haryoshe no munsi jewe mu byo maze kuraba urazi ko film umwe sakora mu ivyo wiwe maze kubonamwe akantu k'inyigisho no kwita ngo amour profit kwa rukundo umuntu aba arimwo mugacana rurimwo afise ibintu byamujanye aja kurondera sinzi ko ukabonamo n'urukundo gukuri karimwe n'urukundo gukuri ariko kandi natoyemwe kandi kantu gasa n'abantu bitwa aba ex aba ex girlfriend canke aba ex boyfriend uburyo ashobora kugaruka mu buzima bwawe ngore waramutakaje ukamengaje kukugira neza kandi asa n'umuntu ahava agusamburira siritu ku bantu bubatse bakunda kuvuga ngo amahirwe ya kabiri ngo arakenerwa mu buzima mugahari igihe biba ngo mukamengana ibikenewe second chance nimba uri mu ex wanje urafise ikintu wamoye urafise ikintu catumye ugenda uragarutse ico kintu nicahavuye kiracahari canke n'uwundi mwanya usanga kiyasubiriye ugarukanywe n'iki mu gihe agiye hari ikintu yaguhoye none abantu bafite ibintu bapfuye mu gihe agiye naho ari wowe umwirukanye erega hari umuntu agenda ari umwirukanye akagaruka gasubira ukamwakira akagaruka amenga umuhaye akandi karyo none ako kagenda inzira nakaguhane nakwirukanye kubera ko ndakaguhaye hari igihe wirimbo uravuga ati nari narihenze ndabona ko nakari wakwiriye mu buzima bwanje sawa ico ni cagihere bavuga ngo amahirwe ya kabiri yarakenewe igihe adakenewe naho ni cagihe ndakubabariye nabo nyindi impamvu yotuma ndakubabarira nk'abandi kubabariye kubera impamvu atari urukundo shize imbere aho naho ni cagihe amahirwe ya kabiri atabakenewe ari yayandi aca kurangiza muri ivyo bibiri umuntu yokurikira icyaha kubera ko nakubwiye umutima w'umubwiye umutima umbwiye ati mubabarire mwumva nibyo vyoma amahoro naho ugamije kurandura utware
ariko umutima nawumviye nico nakoze ikintu kima amahoro oya twishinze abantu rero ngo yaha ngo wishinze abantu nta kintu kimwe wokora wewe ukora ico wumva umutima wawe uguhanura kandi wumva ugishimisha ariko hari kibi ariko witonere kano kantu Bibiliya nayo ikakubwira ngo burya umutima wihenda cyane kuruta ibindi bintu byose nshaka kugera umutima wawe ntushobora urimo uwo murongo urimo muri Bibiliya urimo ndabukubwiye rero bumenye mugihe nk'ubu wasanga ibyo uvuze ati umutima nk'ubu mbwiye te wana ntegeza kujana na diko imyaka yose ugacu wumvira umutima maybe utanuje ubwenge ngo baza n'abantu numva ko ushobora gukomereka kabiri okay ndakubwiye na muntu aba hatabaza abantu je umutima wanje umanuye gukunda diko diko ndamukunze ariko ndabona ko diko adafatika abagenzi banje bakamanura bihebe ariko ngumva umutima wanje kweli ni wowe ukeneye diko ncenda ningira kuri amabwire y'abantu no kuraba ukuntu utabikeneye cengenda hanze umuntu ngiye wundi tugiye gukundana nzomubabaza kubera siwe no mu mahoro yanje siwe ndiko ndishimira kwenza guma niko ndiyumvira diko nta kuntu je kubabaza abandi sinokwemera ngabwa ati nimba bikubiramo amahoro nimba gishoye kuvyihanganira ndavyihanganira nivyanga ko ndavyihanganira nzoba ngeze kuja kuronderera hanze uzi teori yawe ikintu ntoyemwe cihuta hako woja kubabaza abandi wotumuja kubabazwa niko bisigura kubabazwa mu gihe mugabo numva ko naho ndiko ndababara bimaye amahoro oya wababara bikaguha amahoro uriko urababara hari igihe uba uri kumwe n'umuntu ukavuga ikintu kirambabaza ariko basi kiramba n'amahoro ndanagiherwa turi kumwe kirambabaza urukundo rurahari mu relation ngo arahari abantu ukagenda n'umuntu akubabaza ko tunze umutima niyo mpamvu namanitse amaboko uramanitse amaboko kera amakuru ufise badikara aya nera nivyo kubera pe biranambereye gose yo navyibona aho ubayeho nk'ubu ata muntu agera sasa zijira akubwira ati ujyame neza mukunzi vrema ndavyibwira oya kandi birashika bien neruragabura ubayeho hangayitse we simangayitse ngo nemangayitse badiko mwari mu buzima bwanje nari mangayitse badiko muri muhari nkumbesha ubayeho nabivugije ukuri atari umuntu urabona nkuba mu kanya kasaragera uba abakunzi mukaza ngo bon appétit ngo uryoherwe ku meza sheri wariye mwene utuntu wariye sheri ndakurungikira kurya abivuze neza yo bivuga uko oya siko yo bivuga cyane ukuntu kurabizana menga niko kantu kubaka nyereka komeye cyane ndiko ndavuga abantu bari mu rukundo n'utu message nk'ubu duhari amubaza hageze uri wavanye na diko musi narugiye ngo nzo mbaye mu bebe nk'umwana uzo bibona nzo bibereka ngo ndasimisha oya nimba atari kudufakinga ni iki catumye umara nkino season utari mu rukundo kandi mu gihe nzi uri mu bantu barondekwa ku bwinshi nabande wewe na zino 24 nizahera tamuntu akwandika ibintu bisa n'urukundo mbwira indahiro uzi kuteye ubwoba ndayirahira gusa sindabizi neza nino joro ryo ryake yata ubigerageje naga nta muntu wabonye haswe kubigerageza yavuga gute no nabonye kwiyandikishije urukundo erega jeme ngandatinyitse uranatinyitse nkanje nubwo nagukunda sinabikubwira pe urandatumba mu bantu abantu ngo ngo ndase umugenzi ngo gukunda ngo yavuze ngo ya no mwega no muhera heno tumbera nuvene bashaka dera kwishika uzi impamvu bakubwira ko utinyitse mugaje niyo niyumvira batinya ikintu citwa igarama babona mengo urazimvye koko bakirangiza yuko wamwikundiye nubwo hoba kukiragwa mwoharara ndabesha nubwo wamwikundiye kukiragoho ntimwahajya harimo n'igeno ry'Imana umva reka ndabwire jena mwanya bimutwaye byiyumvira ati ndiko nakukubesha ko nakubesha wenze bandiko ndabesha n'abantu benshi ngaho imbere yanjye abo bantu benshi ndiko ndabesha ushobora gusanga harimo uwo vyumvira akavuga no kukirago akashaza ko usanga ndamumubabarije umutima nibikeneye urumva benda ndinze ko vyumvira niko bimeze gusa nakwikundiye jewe no hasi mwoharara sujyama kuyiwanje yo birancana nta bintu by'urukundo birashisha abantu my god ni ukuri biragamye birabisha ariko mwabagomwe w'ibujumbura mugiye kutuzazira nabi igibutse nta musi yuka wari ururimwo ruka kuryohera mwumva menga wageze mu gaparadise umve
ati hari kera muri namahoro reka ndanavyibuke n'umunsi vyanambabaje kambabaza ngo mba ndi mu kuzimu ko udashaka kubifatanya. oya tubanze twibuke ivyizanira noca nsubirayo no munsi wacu subirayo twibutse ibibi navyo ca ndabivamo kandi wacu bivamo kandi ni hahandi amakosa yawe ndashaka kuyabona mundi mugasi ko bimeze abantu si bamwe kandi abantu bakora amakosa amwe usivye ko abagabo usanga gusa basangiye agakosa kamwe bose hari agakosa musangiye kavuge ndakamenye ni nabo mugabo nze ndakece kure kuvangana muragasangiye pe mumbabarire ni munuke mumbabarire muragasangi impamvu beshe no kubera nka jewe ikintu cyo kuvangana ntaco nzi mu buzima nta nico ntegeka nawe n'ururimi ruhaswe gukoroka diko ni izina ryewe Jesse ndiko ndacira urubanza yego ariko n'abandi benshi niko babivuga kandi niko nanje maze kubibona umugabo nawe bagukunda gute akumva niyo baha nyene atagufise aragenda akuvangisha n'umuntu adashaka kubagumana kandi ashaka kugumana nawe kandi nimuje kuvuga ngo hari ibintu biba bitagenze neza nico nagenda kubwire none nkobo araja mu rugo arabuze care arabuze affection wapi naho yo bihari ari nyinshi arakumbura igereranye akaja kurondera n'igereranye oya umve sinzi ko ari bose ariko ese ko bivuga nkabona benshi bivuga nkabona mugenzi wawe agira umutwe tego nawe ico gise yarakiraye nukuri benshi niko si bose ngira kubera sinahuye na bose babaho canke sinabwiwe n'abagore bose babazi ariko benshi niko babavuga sasa nera mfasha kano kantu urabona ivyo uvuze abagabo nabo yo bicaye mu marigara yabo bavuga ivyo nyene ku bagore hariho numvise bavuga ngo none babavangisha n'abantu exactly nako kantu jewe kubera nabanzi ivyo ndiko ndavuga neza niyo mpamvu umangarura n'utundi tuntu tunsinda urabona sinze gusanga ndiko ndanabe urabona ko amfashe kubera abagabo nabo no munsi bavuga benshi ati reka uno munsi waronka umugore wisangiza yego niko batiramye niko bavuga kandi nyene waje kuraba ukabona nyene abagore nabo ntibacubaha ingo zabo benshi kubaka menga ni adresse n'ibintu byo ngaho kuvanga umugabo ikibi nuko yo bimenya atabimenye you free ivyo bintu navyo nyene biragwira ikosa duhava turishira kuri bande abagore baravangana mugabo akenshi umugore biragoye kugira atangwe kuja kuvanga umugabo kweri umugore yagukunza aba yagukunza araramvya ukamenga nyene byose yararonse yego rero maze kuvurugana kenshi maze kumucamo kenshi abagore barabikora kaja kuvanga abagabo amaze kugenda yo umugore no mukimuko yemwe no mukonya aho bipfira ngaha rero nkuba abagore bose boje inama bakavuga ati nta mugabo tuzongera kwemerera aje muri izo nzira hari umugabo twasubira kuronka avanga umugore wiwe ntiwumva ko ari mwebwe kigega mwemera bino bintu bikaba erega narawe niba utavyemera umugore mugenzi wawe aravyemera kandi avyemeye hari umugabo umwe ari wowe wawe abarenza urugo ni vya bindi navuze ngo sindabizi bose ko ari abagabo bose bavangana bashaka ko ari benshi atari bose n'abagore twifata uko si bose ni benshi hari abagore bameze muri ubwo buryo ndiko ndavugamwo umugore yagukunze atakuvanga ahazwa nawe akanyurwa nawe ko biri uko rero mwana wa mama gerageza amahigo ya nyuma mugani wa muririmbyi ongera ugerageza aracari kare kandi rero abantu batamuza aracari na muto yifitiye imyaka mikeya no ko yangana kose imyaka itarashika 30 ubu wihevye urumva yuko urukundo rutokongera kubaho none ko nababaje kenshi gusa nanje nisimbuza abana babaje sinza kwigira umweranda ico nico kibazo mfise uzigenda ndagukundira we yuvuze uvugira impande zose ushobora kuba wababajwe na batatu ukababaza batanu birashika pe cyangwa ukababaza batatu nyene sinzeka sinza kuhari Umva simarira hari umuntu yambwiye ndamubwiye ngo ndi single umugenzi wanje cyane acambwira muri single ikibazo abakobwa rero ngo bashaka ngumurabanga mukaja kwikundisha abantu batabashaka mukaja banga urukundo rurababaza mukaruhera ngo rurabaza mukaruhera Numva imbwiranye umutima nazi ati ubwo si wewe si rubavu kwane si wewe ko numva sinabimubwiye ariko naciye nkati kiganiro sinashoboye kumubwira oya naciye ndabiye kubera none numva noca mvuga iki urumva yuko iyaza kubandanya menga uburyo ari kugufata byoroshe naciye nihorera gusa siko bimeze umuntu akubabaza si uba wishizeko n'uwo mwishana ko mukundana ejo burashaka kubabaza numenye ikintu kimuhinda
na cyane uno bukere burimwo mu butuma ibintu bihindagurika uri gutuma ibintu bihindagurika umuhungu ataguhevye kubera amafaranga umugobwa araguheba kubera amafaranga oya nta muhungu yoguheba kubera amahera kandi ndakansi akaguheba kubera watayafise nimwe kubera atayafise arosu uyafise aho nanje no guheba atayafise mwese none siko bimeze wewe uzana no guhebera no guheba kubera ko mbona hari ibintu nkenera ko nkabibura je ubwanje nkikondana nkavuga ati mugabo uno mukobwa sinda mu deserving mugabo gukora we ngo ntayufise habwo womeba kubera ja atayafise arosu uyafise kandi nawe atayafise ari byo warukeneye ugiye kuronka banera nta mugabo baho azeye kubaho ku mugore oya kwe oya hejeje kuvuga ja ni muri abashasha y'ikoravuga nta mugabo aryoherwa kumva yuko ubuzima bwiwe azobaho depend umugore abura uko agira mugo umugabo araryoherwa afise kwa kuntu mvuga cya ahubwo umugore ansaba iki n'iki ndakironka akeneye ibi n'ibi ndaza kwimo nico cubahiro c'umugabo urumva niyo mpamvu nimba haro nabo bona menga rimwe nyene bavuga ati abantu ya mugore arafise reka ngende aba yabuze uko agera kwe je nkanje ndaryoherwa kumva yuko notanga gusumba guhabwa biraryoshe imbere y'umukobwa binyohera ndamuhaye gusumba kumva kwa mpaye habwe imana idushoboze natwebwe abakobwa abagore twihe dukundire twihe duhurize hamwe n'abagabo bitanga agateka n'urugo ruraramba hako mwese nzi ko mwabishobora nk'ubu ukumva yuko ubayeho wumva yuko ushaka kugumana ibintu ha umukunzi wa cyangwa umuntu mubana cyangwa ushaka kakantu ko kwidepandako ntugume umusaba byose oya nta muntu akunda gusaba abayabuze uko agira ego rega atakufise ugira ufise umushira yafise uramusaba kubera nakundi kuntu ufise ugira none ushira kumusaba ugacufa kandi uzi ko yafise yo gufasha kandi rega kumusaba sikose uraza ahantu bibera ikose ni muri rego turavuga uramusavye wewe vyikira kitari igora kaguha ngo ugasanga nawe ufata bimwe vyibuka bitanga handi nk'ibiki imitungo yiwe ukayitanga handi umugabo yakufashe neza ukaja kubitanga handi ukakomeza ukabitanga naho abicubahiro ciwe umugabo yafise urudefo rumeze gute naho abicubahiro ciwe ukahatanga nzi kuntu mu vyanga rero abagabo mama nyene birashika nazi urubanza nawe wamenye umve wowe kwihanganira ico kintu kwe nico kintu abagabo banga kandi nuko mukunda muje kubavanga mukanga ko babavanga ejo bundi ndiko ndagana na nene yakambwiye neza yambwiye ati ntabwo bino bintu twabishigikira by'abagabo bishika bakavanga abagore timuga ahantu rimwe bavuga ati ko bagabo menga byofuma nuko umugabo arashobora kubaho imyaka yose avanga umugore ariko urugo gweruka goma ruhagaze mugabo umugore nasohoke rimwe gusa arunguruke hanze nabikubwiye urabe ngo urugo rurasha umugore no mukonya amaze gutangwa kuja hanze ese ashi yabona ibintu atari bwa kuboneko nk'ibiki nyene ugasanga ibintu bigenze neza we wawe wahora umusondeka nyene sinzi neza urumva ni muri urwo rugero n'urwo rugero nakumvise ugasanga nakayiruka ibirometero 30 wewe kuri veni uba wajyamye kera warusha mugaje nasanze ivyo bintu sivyo mu mabanga yabubatse we rico dupfa uremera ikintu mukanye kivugurutsa mama karumva sinamenye yondi sinzi yo no sasi nizi nabutere n'inkuru wazi gituma atari ivyo reka muganda afise impamvu ca mvuga impamvu sigura reka ye nunda isigura bituma mvuga ngo sivyo iyo umugore n'umugabo bayaga bafyina nyene badatinyana bijya bintu biragenda neza ariko iyo umugore atinya umugabo bijya bintu bigenda nabi kubera umugore wowe niwe ubuze aho ubabara niwe ubuze aho ubwira umugabo ati ega wowe urashaka kuba wanihaya ukagira ngo ati rero hari ahantu hatarashika ari umuntu mushaka kuyaga akakubwiza ukuri diko biri simple mu gihe ndiko ndakumva uburyo uri kuraza mbwe nk'ubu mubwiye turazi rero kugira igitabo gisomwe neza reka tumare iminota 10 urumva uramuganije ko avuga ibintu byo gutinyana no gutinyukana hanyuma ugaca usanga aravuga ati jewe ni hase n'inguvu zanje zose iminota 4 mba mpagaritse igisomwa hajya kwiruka cyane siko gushika ego ushobora no kuba ushobora kwiruka ahantu hagufi ariko kahiruka mu mwanya mwiza mu gihe ufise n'agatambwe n'ubundi kagufi utagatera ngo ugere kure none intambwe ko iteberera hose irashika naho yaba ari ngufi ariko turashika none kuri mvuga ko uravuga ari ntabwire diko ni izina nyuma je ndavyemeza ijana kwijana umugore yirekura mu kayaga
akakubwira ati shere Yego. bimeze uko Mm. tubigenze kutugura ukuntu nuko akirekura akavuga ati jewe waya Yego. Uko uba uri febure Biroroshe. kose byogenda neza. biroroha Sasa ntuzane ahise ahura na wa wundi rero. ntuzane abantu bagwaye nawe utamuvuga ngo abantu bari febu usanga uzana abantu bagwaye za rusoka nawe kurabyumva none bya bintu guma tubona kuri Facebook wumva bo bitandaza gute atabagwaye. uyu harimo akagwara habarimo akagwara ariko ku umuntu akomeye atagwaye muyazi Yego yego. Ni finale. finale bavyeyi nuko Muyagisha Jewe wa. nivugira ibirofa vya Abacance ba. Yego muze murayaga mutera inkuru mufyine uriho kubona igisura cy'umugabo wawe kibonemwo asase kibonemwo shetani ya kirimo ishusho y'Imana kandi Imana no muvyeyi teza kuganira umuvyeyi ati muvyeyi bimeze kuno noko Okay. hama ibintu bikagenda neza Baba bakumvise kabisa neri cyashoboye su gukina su kwandika gusa ariko biba bica no munyigisho nka zino byose bikagenda neza. Save the date igeza ntajyoshe nko nabivuze episode canke part 7 yasohotse iri hanze kugeza ubu muri byinshi navuze uwo ni je wewe nizihe nyigisho uri kuraha abantu ukwiye kwibutsa muri save the date n'utarayiraba gace genda yiruka kuyiraba. nizihe nyigisha Uri kuraha abantu biciye muri filime yawe iri kirakundwa hano hanze. anyisho nuko ndatanga nizerekeye cyane cyane urukundo Okay. abantu usanga barihevye mu rukundo nka jewe hajya muri save the date nako nari narihevye ariko nta mpamvu yo gucika intege uwo waba hari Okay. umwanya n'umwanya araza niyo mpamvu nigeze gushiramo akantu ko gufina ndavuga ngo urukundo uno musi gwase kuri diko ejo nzogerageza kuri naka ejo nje kuri naka ruzoteba rukunde Okay. sinoca nanga urukundo kuko naco dufa n'urukundo ahubwo uwo twahuye mu rukundo niwe yashatse kurunyanyisha bivuze rero ngo nanje naho nacitse intege muri save the date nzaguma ngerageza no mu buzima busanzwe nzaguma ngerageza kuri naho navuze ko ndi single ejo ndahigena babwira ko nari single kandi muzonahure ko nawamenya nawe uzi ukuntu bigenda Urabitegekanya hoho ne? navyo negekanya mugabo na sinanga kuzokwivugurutsa Eh. vuga ngo naravyase sizobisubiramo Ngo hera ngo asigaye ari kumwe na naka. ejo ngaruke ndabwira ibindi sinkere ko Ni nkuko dushwana uzindi teori shoboka. Ni nkuko wasanga nk'ubu birimwo mwibantangere. Ukaba udashaka kubitangaza. jewe ndi mu rukundo ndigaragaza n'amaso arabivuga Oya. n'amano akabihemera Ikikuriko cose. ni izina ry'Imana nta mpamvu yo kubinyegeza kubera abantu numva ndyohewe Kweli. abantu numva ndi mw'isi yanje Oya. rero ariko taruhari ndidoga nuko nyene ubona ndiko Nera kandi abantu bameze nkawe baba bari romantic iyo bakunze. yo cyane Ndabona uri romantic. Rwose. Ushobora no gukumbura umukunzi wawe ukarira. nkamukumbura Nk'ubu wamukumbuye canke habaye akantu nyene reka mere nkubwira akantu gato nkora niyumvira abantu kuba bagira urukundo rwinshi ngira bivana n'ukuntu baba barabayeho cyangwa usanga niko baremwe ariko jewe sinigeze mba mu rukundo cane hageze aho nangura kuja mu rukundo canja kubaka ndamaramo igihe Yego. kandi sinarubonye urwo rukundo ngira niyo mpamvu ngira rwinshi aya mugabo Oya ahubwo wokabaye ufise ruke kubera womenga wararukomerekeyemo hakiri kare bice bituma menga ntiwogwizera ndarufise di canke ukaba ugifise amarezerve urajeje tadiko jewe ndi mu rukundo ndafata riske iyo ariyo yose yose naco tumbwira oya aya riske iyo ariyo yose bisigura yuko n'umuntu yagukunze ntaco yokuburana nubwo ufise n'agaparisera kandi aruguhata n'urukundo wokamwandika ndaruguhata oya ayiwe mahaba ni wowe umve Imana gusa Imana ni nziza jewe yangeneye byose ndabishima ya inyatse n'umuntu imaye n'umuntu ndabishima niyo nanje natsi ni muntu ndamwiyatse ngambasi navuze ati baramemukira niko nanje navuze abo no bana babaje ya bivuze umuntu numvise ko hari hageze ko ava mu buzima bwanjye ndamurekura okay ndazi kurekura pe okay kandi kwiyakira wow nzi no kwivura ayiwe no kwivura urivura ukanivuza ndivura ubwawe wenyine ta muganga ta ni inyigisho zanje tu kwiyumvisha none bijye ntihari hageze ko biheranye n'ibintu iyo wiganirije ibintu birakunda ariko utiganirije biheba no kuva bigufasha kwakira situation yose ubuguyemo hora wiganiriza ukaja mu ciroro ukiyagira ndiganiriza neza ko nyene je sinkunda kuganira abantu bari hafi yanje bazoye kubwira je sindi wamana kumaza ngo numva ngo meze uko ngo wewe nta bujambo bwinshi kabisa jewe ndiganiriza rero nari yakire sanganije ngo yo kwiyagiza kandi sanga jewe nyene ubwanje ndihanura neza ukwiraba ngo ati none nera wewe wasaze nkabyo bintu wagize no munsi ubwo sinagwaye sinabimenye kwa muganga
niyo mpamvu n'ubundi ndiko ndakubaza kano kantu ugenda kamenya neza twumvise bikomeje kuhanka tugusimbane nizera y'Imana muri hafi mukabona byase muzonjane kwa bwavu abafana bawe bitega iki yaba ari save the date canke iruhande ya save the date kuko nabonye no mu mpano ni impano for sure urimwo sinzi ko umaze iminsi uriko nabikora by the way ndanagukeze muri intore ntindi mwe mu bantu binjiyeyo baranakundwa cane kabisa ufise igikundiro gikomeye hajya kiriho mbona menga inyenyeri yanjira zimatwa oya abibona kare cyamura meka tum Amede yagufashije kuyatsa ahubwo birikira mu kirere acha yiruka ndaze gufuha ahubwo habuze gato oya none irifo nyene gushimira umuntu na runo gendo turimwo mwe wese ashira kwingazi yiwe yego baza guhenda umuntu niwe yiduza gucanga umuntu aduzwa n'umuntu hapana wow ni nabantu bose ni nkuko nadiko okay abafise ingazi umuntu mwose abafise agatambuko kimwe yarakoze okay birumvikana cyane nariko ndavuga ngo nariko ndavuga ni hambavu ya save the date ni bikorwa by'ishuri ko rabonekanamwo intore ntindi hari ikindi kintu wosezanira abakunzi bawe kutazobahemukira kiretse ni nabangize ikindi kibazo kizobacumvikana siniteze kuzobaheba nzokoma ndi ku kivi tu wow numva ico nobasezeranye nabo bakansezeranya kuzomora hafi tu hari abafise ubwo bakomenga save the date yo bigire here nivyo cyangwa sisanzwe inyigisho n'izihari nyinshi hari n'izindi nyigisho umuntu abakeneye gutanga kandi nivyiza ko inyigisho zikagenda hakazi yindi bisigura yuko iregereje finale oya bagende bakamenya kubera nta ndazi herege tuzongera kukuronka niko kuri tu la turi hafi inkuru mbi ku bakunzi bawe ntabwo ari inkuru mbi tukiri kumwe Razi ko mwanya nzikira inbox andi ama message sanzwe nukuri je film nzu ihebe ariko inkuru hako uyigira yonona wo imarukazaniye ukazaniye bivuze yuko muri mof murategekanya kuba mwazana n'ibindi bikorwa yego ico tukeneye no kutazoba babaza kubera ubiravye neza ukuntu bariko baratwitaba yego afashe abantu bari kutuka kubwinshi aba subscribers ama comment iki murashira ko bakabiraba ku bwinshi nukuri jewe nukuri narigeze ariko nkunda kuvuga twebwe ndashaka kwandi ko ndashima nkobo ko cuvuga ati cembo namenga nabirenze wewe ari kudiko ariko jewe mofu mvuze ati ndashima Imana wow kubera nta buhinga bw'ishiba burimwe bijye bintu n'ibimenyego oya nta buhinga bubamo ako ndakemera uvuze ngo biramenyego nibimenyego nta buhinga bubamo niyo mpamvu ushimye iyo ufite n'umutima ushima Imana irakongera simvuze ngo narashitse ariko intambwe urabona ko wayitenera ariko ndayishima ndayishima kubera ko nkatwe tukubona byibukeje bundi uri kurakina kwa babe uri kumwe n'abadani hagufi sinibaza ko wigeze wumvira ko mu mwanya muto ya nkuno wowe ufise mofu yawe warubatse ikintu caragize usige ufise abafana biwawe wiharije ushira ikintu kuri YouTube kikarabwa n'abantu 200 barenga mu munsi umwe warigeze byumvira muri no mwanya sinavyumvira kandi sinavuga ngo nivyo woba ko je simba nzingu ivy'Imana inegurira n'ivyahe kandi si bantu bakora inguvu ziwanje buri gihe banamanu bakora inguvu z'Imana Imana niyo koresha diko kumva ko ijya link ndamurundi yakwiye kwishira kuri status z'abandi wewe Imana gukoreyemo ituma naka aduza ziya views exactly rero ndashima Imana umuntu andeje handa abantu bava ngo bafonda abandi nukuri mwafu sindababona mbona menga n'umwijima ugunduka kubita mu maso y'abantu n'inzina y'Imana umuntu yemera kumva ko ibintu byose biba ari ngomezi ziwe swata nta ngomezi zawe zirimo hajya jamais kuko n'ugukora isumbe ivy'abandi bakora sivyo no gukora ivyandi bisumba ivyandi bakora ukukora nk'abandi ariko Imana yakweretse ukuboko kaca wumva menga kwa kuboko kw'Imana uragusuzuguye ahubwo wewe ni urenze wow sindagutahura
I like this. Tunahereze ngaho. Yego bye. Nera ndagushimire kuba waje. Wari mugisha kubana nawe ariko dukundire vuba twongere tuyaga kubera ko hari ibintu byinshi abantu bakeneye kuyaga nawe bindi hari ibintu bari batwandikiye ariko nimba tugihari uzongera ugaruke vuba. Nukuri ndahari. Okay. Wow, ndabashimire wherever you are nibaze ko muba mwamukunze nibaza ko muba mwaryohewe biciye mwa bino bikogwa mvabwenge mukabandanya bikiga cyane cyane mukiga cyane biciye muri cinema. We love you so much wherever you are. Hasta la vista. Dico Entertainment.